no Shedrop aza gutsinda ku ipase ya Paravadis ku 33 umunota 45 bonga 5 witwa uno Paravadis aza gutsinda kuri penalty yari kosa rikorerwa n'uwitwa Olivier Chouameni umunota 54 double ya Shedrop ku ipase nyene y'uwitwa Paravadis hama ku 58 Kiri namba perote aza kuba atsinda igitsindo ku ipase nziza ya Ardagire umunota 98 uno munyegoli wino ekipe ya Benfica atera umutwe mwiza cyane yari kuri kona itwa Trupe match za kurangira ibitsindo vuga ngo bishika kuri 4-2 ni match basore umugora wejo twe twayisesanguye turavuga ibitandukanye turavuga tuti Benfica imeze kuna kuriya Real Madrid imeze kuna kuriya ariko match iza kurangira umugwi witwa Real Madrid utsindiwe muri Lisbonne ibitsindo 4-2 bawugaraguje hagati byari byoroshe kabisa yari match ikomeye bona ridike nubwo ngo yari mukino kwita ibiharuro bikomeye cyane hagati y'umugwi Benfica de Lisbonne equipe ya Real Madrid ko byagaragara ko imwe muri izi iza gukora defete iza kwisangana kwati mu kibazo kidakomeye gikomeye nako plutôt ni equipe ya Benfica gutakaza ari kuba yavuye muri equipe 24 ziganirwa kino kwita barrage ubundi ni cyahaye amahirwe Benfica kwisanga muri barrage n'igitsindo batsinze ubwa nyuma neza cyane ubundi cyo gitsindo kimwe bari bagifise nta mahirwe bari bwaronke yo kurengana kuko Marseille yo yari bari imbere yego mubandanye Marseille hari yari bari imbere ijagiye guha amahirwe menshi uno mugwa Benfica kugira ngo bisange mu migwi zoshobora gukina barrage caba igitsindo cyatsinzwe n'umunyezamu wabo ku munota wa nyuma yego nubwo ngo ubundi cy'amateka yavuga muri hagati y'umugwi Benfica de Lisbonne equipe ya Real Madrid cyavuga yari amateka mize gute ni equipe ya Benfica de Lisbonne ugiye kuraba muri confrontation directe bahuye na equipe ya Real Madrid wasanga ino equipe ya Benfica de Lisbonne ifite ikintu kwita inkino zine maze gutsinda equipe ya Real Madrid inkino zine bakanganya urukino rugera kuri 7 birumvikana ko mu nkino zigera ku 9 buri equipe yari intsinzi zigera kuri 4 kandi wasakora amateka equipe ya Benfica de Lisbonne wisanga ari equipe itsinze equipe ya Real Madrid itsinze ibitego byinshi babatsinze 5 kwa 2013 batsinze ibitego 5 kuri 2 yari match amicale yayo ntiyari na match officielle of course ni equipe ariko ni match bikomeye ubundi mu match ari officielle afite cyavuga hari yaci imyaka 60 badahura ego nukuvuga ngo ugiye kuraba urukino wanashaka ugiye kwaruze ino mugwi wa equipe ya Real Madrid na equipe ya Benfica de Lisbonne ukaraba ubwiza bwa equipe ya Benfica vyagaragara ko equipe ya Benfica iri hasi mu buryo bwa performance tukavuga ngo mbega Benfica de Lisbonne iraza kwitora gutsimbira equipe ya Real Madrid imaze imatch zitatu yikurikiranya ikirazi gatsinda kandi convaincre gutsinda equipe ya Levante ugatsinda equipe ya Monaco ugatsinda equipe birumvikana ya Villarreal byanagaragara wese akavuga ngo equipe ya Real Madrid iri favorite cyane gusuma equipe ya Benfica kuko Benfica no muri Champions League ni equipe igaragaza urugero ruto ariko namavuga ngo buriya football iragira n'amateka yayo hari amaklabu asanga ari mato nayivuze ku munsi w'ejo hano ndavuga ngo hari amaklabu asanga ari mato ariko ugasanga mu buryo bwa kahise kayo iyo huye n'imigwi yari myiza ikuze ugasangiza kubibagora cyane so nubwo ngo ni Benfica bayidetermine ku munsi w'ejo ine batanguza igitego hakiri kare barakigomoreza kubanangira banashaka premier mitizemwe 2 baraza barasunika icyato kirinjira equipe iragombora bongeremo ikindi cya kane bigaragaza no kutade determination ko equipe ya Benfica de Lisbonne tutibagice no kwita tactique z'umugabo bita Jose Mourinho yakoze tactique nziza gusumba umugabo bita Arbeloa aza kusumbya no gukenyura urukino araza kuba mutsinda so nubwo ngo ari match imwo intensité agressivité cyo novuga ngo ukwitanga ko bakinyi ba equipe ya Benfica de Lisbonne ukwitanga ko bakinyi ba equipe ya Real Madrid usibye ko hariho impande byagaragaye ko batitwaye neza mu buryo bwa performance ariko of course ni match birashika ariko nabonye match kabisa irimo icyo no kwita inguvu n'igitesi hagati y'imigwi igira kuri 2 nubwo ngo ndazakora umwanya kwinjira mu rukino neza mvuge icyo no kwita ama detail yaranze urwo rukino ariko amapar nabonye match irimo intensité ukwitanga inguvu buri equipe kandi yinzi mu buryo budasanzwe ku munsi w'ejo match twababwiye ingene vyari bimeze ibitsinda kuri 4-2 match yo kunarangira equipe yitwa Benfica ifite 32 mu gihe equipe yitwa Madrid nayo yarangije urukino ifite 38 abakinyi banatangwe ku mpande zose ko ari zibiri kuitwa Jose Mourinho yanatanguje yanashaka abakinyi bafise mu wayene daje imyaka 25 aho yarigijije umukenyero wa 4 2 3 aho mwigori yatanguje witwa uno munyegori wabo witwa Trupe ano munyegori novuga ngo asanzwe azukizina nuko twamaze kubivuga ko azukizina rya Trupe ni umunyegori wanashaka vare mu gihugu novuga ngo ca Ukraine
mu gihe mu mutima defense bari batanguje abakinyi batandukanye ndavuga mu mutima defense harimo witwa Otamendi umunyargentine barafise n'uwitwa novuga ngo Tonasi Alujo mu gihe kuri kabiri witwa Almare Dedic kabiri gatatu witwa Samuel Dahiri hagati mu kibuga iri witwa Balero Sadoka hamwe n'uwitwa Federic Osi witwa ku ruhande yari witwa uno muhungu nuvuga ngo yitwa Cherup hama ku rundi ruhande yari Christian hama batakisha uzi ku izina rya Pavlic yanavye atsinda n'igitsindo hariya ku rundi ruhande wa equipe yitwa Madrid kwitwa Alvaro Arbeloa yari mwendaje imyaka 23 n'amezi ashika kuri 8 umukenyori bane batatu witwa Thibaut Courtois mwigori Raul Asensio nitwa Dini Rosen mu mutima defense kabiri yitwa Fede Valverde gatatu yitwa Alvaro Carrias hagati mu kibuga nitwa Jude Bellingham Aurier Chouameni Ardagire batakisha Vini Junior Kiri Baperote n'uwitwa Franco Masutuono match iratanguye mota 30 equipe yitwa Madrid Kylian Baperote aterekamo igitsindo ciwe ca mbere abakunzi bari Madrid abakunzi umupira w'amaguru bavuga ngo nico gishobora gushobora kuba bugurura amazamu tugaragaze tubone ko equipe yitwa Madrid kushobora kuza kuri kirigenza neza ariko haciye akanya gato cyane muri 36 uno Shedrupe aza gutsinda igitsindo ciza ku ipasi ya Valverde abantu batakubona ati match ni match idasanzwe match yatanguye igice cya mbere murabonye nyine cyabaye murabonye ko batanguye urukino ruratangwe bona Houston Real Madrid biza kurangira ivyo abantu batari biteze aze bibaye umugwi witwa Madrid utsindwa wanashaka wanarushijwe itsindo shaka kuri 4-2 ku mugoroba w'ejo urukino Real Madrid na equipe yitwa Benfica waruravye warubonye mu shusho novuga ngo imeze gute urukino ishusho je narubonye mu ishusho ivuga yuko bano bamenyeze bagira kuri babiri ndavuga uno Alvaro Arbeloa ndetse n'uno Jose Mourinho baje gukina runo rukino barufashe mu nzira zibiri zitandukanye ubundi nabonye umugore wa Madrid baje gukina runo rukino bavuga ati tuje gukina ariko uranyumva baje kuvuga ati tuje gukina kuko kanatsinda vyari bisa nibigaragara ko Real Madrid imbere ya Benfica bamaze kuba narengana hariya kuko ico Real Madrid yari isigaje kuronka muri runo rukino kwari kunganya baronka inota rimwe canke gusinda urumva ivyo wagaruka ukabiraba ukaraba imyitwarire ya Benfica ko curaba na Real Madrid y'uno munsi ko nihagaze ukabona ko ni kintu kidashoboka kumva ko Real Madrid yotakaza urukino imbere ya Benfica ni muri buri vyanse cyane ni kunganya byanyene siki rero Alvaro Arbeloa yaje hariya i Lisbon aje gukina ariko bano basore ba Jose Mourinho ubo baje gutsinda uri kuranyumva ni imvugo zibitandukanye n'uburyo bubiri butandukanye bo Real Madrid baje gukina ariko Lisbon bo baje gutsinda runo rukino bo baje kurufata nka finale icambe na mbere kinya na bimwe mu biharuro biragaragaza yuko Real Madrid bo bwabo baje gukina Lisbon bo ba Benfica bo baje gutsinda ni bimwe uza gusanga no ku ruhande rw'abanyezamu saves nyinshi zakozwe n'umunyezamu wa Real Madrid gusumba wa Benfica yagize isave shaka kuri witwa Thibaut Courtois neza cyane ariko wa Benfica uza gusanga yakoze save zigera kuri zine zonyene waza ukaraba n'amapasi agaragaye mu kibuga ni Real Madrid bakoze pasi zigera ku majana 610 mu gihe Benfica bo bakoze pasi zigera ku majana 294 mu bisanzwe ibiharuro biragaragaza ko Real Madrid basumbije possession umugwa Benfica ariko nabonye Benfica yoyo burya finale Jose Mourinho niwe yigeze kuba nabivuga mbere nimba ntihenze yavuze ati finali iratsindwa ntikinwa ni Jose Mourinho nyene Jose Mourinho ti finali iratsindwa ntikinwa rero Jose Mourinho yaje muri no rukino ataje gukina iwe yaje gutsinda vyaboneka ko bo Benfica uravye kuntu bakina pasi imwe zibiri zitatu barondera ipoto birukanga barondera ipoto mugere Real Madrid nabo banase umupira kumanza kubaka uri kurumva itandukano ryagiye kwagaragara bo bamanza kubaka kugira ngo bashike mwizamu rya Benfica bamanje kubaka ibintu bagenda barubaka kugira ngo bikunde baje gutsinda ariko Benfica bo ivyo kubaka nibo babaza yari pass imwe zibiri long pass barondera igitsindo mwizamu ubu ni ndakunganire bwana Houston uri kuri fact nziza kandi yumvikana buri wese yashaka gutaruka avuga ngo equipe ya Benfica de Lisbon yakoze lo minimum mu byo bategeza gukora ku munsi w'ejo siko yego nako pitoro maximum ariko ni ndayitanga no minimum ni maximum kuba bakoze ibyo bagwiza gukora bakora ibintu mu buryo bwiza mu byukuri muri tactique z'umugo bita Jose Felipe Mourinho akina cyo no kwita jeu de contre-attaque siko arazibira kongera kataka siko arabona equipe ya Madrid bigaragara ko nayo mu buryo bw'imikinire yayo ni uko nyene ko bakina ni equipe izibira kongera kataka
siko ariko reka turembega urugero rwa Benfica mu buryo bwa performance rungana gute n'urugero rwa equipe ya Real Madrid mu buryo bwa performance rungana gute automatiquement urahita ubona ati iyi equipe ya Real Madrid ni equipe iza kudomina urukino muri make iraza gukina gusumba equipe yande ya Benfica de Lisbonne muri make dutosha bigenda gute rero ni ukuvuga ngo equipe ya Benfica igiye gukina mu buryo bwayo kuko n'ubundi umwadversaire agiye guhura nayo umwadversaire akomeye ariko Real Madrid ikosa yagiye kubikora ku munsi w'ejo sirindi yakinye position cyane yibagira mbega bwa buryo dukinamwe n'ubuhi siko muri tactique z'umugabo bita Arbeloa of course tukuzikuru watweretse ko equipe ya Real Madrid ije kuba izana mu kinyero misha yuko ari ya equipe yose muri ya filosofi yabo yo gukina cyo kwita ibikenewe ko yambibikora ama pass 3 ama transition rapide ama transversal bikabiranga igitego cinjiye ariko ku munsi byagaragaye equipe ya Benfica ni equipe ya kincho no kwita ibikenewe kurusha equipe ya Real Madrid wasanga mu byukuri bakora build up nziza equipe ikirwa ku rukino guhera inyuma equipe ya Real Madrid ikavyubakamo neza ariko wazakura style cyagiye cyo guhera heza cyo kwita action bikaza kuba byanga ariko Benfica de Lisbonne iraba mediane yerimo umusore w'urupara yitwa Aunez yambara nimero 8 ucana umusore bita Baleilo w'umwirabure hakatse mu kibuga n'abakinyi bagoye mediane equipe ya Real Madrid mu buryo budasanzwe siko ucungire ko umusore yari ku ruhande yari karasatira uno yatsinda igitsindo cya gatatu uyu mukinyi bagoye mu buryo budasanzwe kubera iki wasanga Jude Bellingham muri cyagiye cya pass yaryohewe no gukina umupira siko ugasanga Ardegure yaryohewe no gukina umupira Chouameni yaryohewe no gukina umupira bagasanga bagiye kubagundanira mu gahande kamwe automatiquement umusore bita Baleiro aca umupira yahita akina counter attack umupira swat uciye gato umusore bita Aunez ku numero 8 mu mugongo agahita transmit umupira ku musore bita Sherpeke ku numero 11 direct baro igeze muri de reparation ubundi ntanaguciyemo bwana Robert uravye match yo ku munsi w'ejo karaba nkuko bayivuze uriko bivuga barashaka mu nzira nziza cyane yego ibitsindo rovuga ngo bishika nko kuri bibiri vyino equipe yitwa Benfica vyinjije ku munsi w'ejo yego harimo ama counter attack asigura ko warashaka jara kanona nabonye ukabona nk'umukinyi yitwa Dinelson ukana nk'izina ruvuga ko rya Raul Asensio ari babakino vuga ngo baduze bageze no vuga ngo muri FIFA kano gasore ka Prestiani nako bageze hagati mu kibuga kano gasore ka Prestiani koko kari kahatswe kumwica ntuze Alvaro Carreras ama counter attack abije ngatatu tubona bagamaze kugera ku igori Prestiani aswe kwica Alvaro Carreras arabakarore kagaragara bona riziki mbega carton rouge y'umusore bita Raul Asensio yayikoreye muri zone yandi kugira ngo uze kucubona ngo ino equipe ya Madrid yagiye no gukina umupira yibagira mbega icyo no kwita philosophy ya equipe yacu idukina gute siko Raul Asensio yakoreye kosa umukinyi wa equipe ya Benfica de Lisbonne bigaragara ko yaduzera ku numero 2 yerekana muri axe mugiye kabiga kina Fede Valverde byatanze kirema no rukino equipe ya Madrid yagiyewe na possession Benfica iravuga ngo reka du profite ama espace ari vide aho bakimera ba Real Madrid bavuye aho tubiza kwa du profite gendera nimero 10 wa equipe ya Benfica yasanga hagaze kuko vyagaragaye wanashaka bona Redike nimero 8 wa equipe ya Benfica niwe yerekana nka nimero 10 siko yabona ko iyi equipe ya Madrid yaduze uyu muhungu wa Benfica de Lisbonne akisanga agiye kuduga agiye gukora cyo no kwita kuganya espace yavuye umusore bita Oriye Chouameni arona ama espace vide meshi hari siko Chouameni amaze kuduga ko yagiye kino mupira akuba kina possession automatiquement wasanga uyu musore bita Frederic Aunez uravye muri positionema yaramukinyi isanga yakinye double pivot ariko muri fonctionnement de matiri kiraba wamusanga uyu mukinyi nimero 10 yasubiye inyuma umutipe ko ari akina ino gucyo kutumupira mwinshi ariko nimero 10 urazi tukiciga muri primaire hari ikintu batwigisha ngo kurima ikibiri iyo nsigura amajambo bagoye murayibuka kurima ikibiri twaravyize hari ikibiri kwari kurimira hamwe mugakora kanama yani mugakorera hamwe nka quartier yose mukavyukira rimwe kaja gukora ahantu mukarimira rimwe urumva muri kumwe musize ingufu hamwe ni nkabiriya byo gukora ku munsi wa gatandatu dukora ico bitwa igikonkwano oya biya bintu dukora nyene bavyiti uko rusange byo byose biratandukanye rero kurima ikibiri n'ibikorwa rusange n'ibintu no kwita ko bisa n'ibitandukanye rero no mugwa Benfica bobo ikintu baje gukora ku munsi wejo bari kwakora ikibiri kuko bakinira hamwe warabura nimero 8 ukabura nimero 10 ukabura nimero 6 undi bona bisenda kunganira ngaho nyene iyo ukinyi kino kwita system ya block bar kugira ngo uze kwataka muri counter attack
n'ubundi still urasa kubura mediane mbega iriko kina gatandatu ninde nimero 8 ninde Neza cane. nimero 10 ninde kuko ugiye kura muri positionnement umwe n'abakinyi bahagaze mu kibuga ku ruhande rwa equipe ya Benfica de Lisbonne ivyagaragaye ko umusore bita Frederic Aunes ari kuri double pivot ari kumwe n'umusore bita Baleilo yes ariko muri fonctionnement dije muge equipe kina contre attaque wasanga nimero 10 wa equipe ya Benfica de Lisbonne bita Sidakov sibyo yarukiye inyuma umukinyi bita Aunes ari ku nimero 10 karaduka umupira kuko n'umukinyi bigaragara ko yari mwiza mu buryo bwo gukina icyo nukita kugumana bar kuguru yari mubora cyane mu buryo bidasanzwe rero iyi equipe ya Benfica burya namavuga ngo muri football tuzora amateka ashaka kuba akora kana akisubiriza ku munsi w'ejo narabivuze siko of course iyi equipe ya Benfica de Lisbonne ni equipe yitsinze Real de Madrid ni yitsinda musi ibitego 4 cyangwa 3 yes urukavye nicyo kintu iyi equipe ya Benfica de Lisbonne biranagaragara ko mu nkino baheruka gukina banganya intsinzi 4-4 bakanganya rimwe iyi equipe ya Benfica de Lisbonne ni imwe mu ma equipe byagaragara kuri performance itari nziza ariko turavye urukino buri wese wavuga ngo mbega iyi Benfica niyo twahora tubona imbere y'imigwi iba yabaye mbega iyi Benfica imbere equipe ya Madrid yajiriye ibiki sono kwa trekona noganje ngiye kura match rero yo ku munsi w'ejo ni Benfica mu vy'ukuri yakinye icyo no kwita strategie yabo uburyo bw'imikinire yabo bisa kurangira equipe wanashaka ya Real de Madrid nayo igiye gukina bitari byayo igyorwa n'umupira kure ko yarizi ngo turaza ko dukina ndetse na equipe ya Benfica byoroshye kuko ni equipe bigaragara ko guri performance ari nziza birangira Benfica babwiye ngo football no gutegura urukino ku rukino birangira bakubise ibitego bine n'ibyishimo sereza kuri bibi aho nyene rero muko ravuga hari kintu mwavuze gikomeye cyane kivuga ngo equipe yitwa novuga ngo Benfica yakina ku ma contre attaque ikaraba novuga ngo hagati mu kibuga ingene bameze ndavuga bawuri twaborowe Chouameni bajije Bellingham baridagire banezerewe cyane kugira ikintu gukina umupira wabo kuko nabiravye barashaka ku munsi w'ejo vyagaragara ko n'itsinda vyinjiye equipe yitwa Madrid yakina umupira ariko kandi equipe ya Benfica nayo ikabirabira ku kajisho bakina contre attaque usanga bakinye nk'ibipice 3 canke 4 ugasanga bageze ku igol ubwo ku munsi w'ejo tuvuge ko equipe yitwa Benfica ico yarayijushije equipe yitwa Madrid coba ariko yo bashoboye kuba ibarusha kwina ama contre attaque cyane tuvuge ko ari n'ikindi kintu coba cagaragaye ku munsi w'ejo co tuba tuvuga ngo equipe ya Benfica yarushije equipe yitwa Madrid ikintu cyatumye Benfica ironga intsinzi yo ku mugoroba w'ejo twogishira mu nzira imeze gute ikintu cyambere je kubganje mbona nk'igitahurise cyatumye Benfica baronka intsinzi ku munsi w'ejo nuko baje gukora bavuga ati twese tuje kurondera ikintu kimwe ico kintu baje kurondera si kindi ni baje gukina ngo bakine neza kugira ngo bagaragare ko basumbije position mu Real de Madrid ni baje gukina ngo bigishe Real de Madrid uburyo bakina umupira oya bo baje kurondera ibitsindo baje kurondera intsinzi kuri kuranyumva byatumye Benfica bakora ibishoboka byose ibikenewe byose kugira abantu nk'ico gitsindo barabikoze uno munsi bona ridike hari umuntu akora akazi kubera agakunda n'umuntu akora akazi kubera aronka amafaranga kubera akarondera iminota abo bantu babiri baratandukanye rero umuntu akora akazi kugira aronka inoti uri kurumva icyo asabwa cyose aragikora iri mradi gusa amafaranga aboneke uri kuranyumva nk'ubu nubwo bakubwira ati ridike hari kinga ribonetse ngaho koroka otora uje gukora taxi vero kuko ugomba amafaranga uragenda uri kuranyumva bavuze ati ridike hari abantu bagomba ikiyede hajya hepfo genda gukora uraje gukora kubera iki ugomba amafaranga uri kuranyumva ariko ukunda akazi naho washa no kuza gukora kana 10 baguha ahubwo ikigeretswe ko ukisopa kugira akazi kagende neza ndakumva ivyo ni bimwe mu bikorwa bigaragaza ko ukunda akazi rero Benfica ku munsi w'ejo baje gukina bagomba ibitsindo gusa nta kindi kintu baje kurondera ni baje kurondera ngo twubake ngo dutere ipasi ngo zimeze uko ngo tugende uku ngo kugira ngo mu bisanzwe nta bintu by'inyubako baje gukora bo baje kurondera intsinzi vyatumye ubona Benfica bakina ya umupira uvuze gute yari pasi imwe zibiri amaso bakunamura baje kuraba tiboko tuhagaze gute ninde ari imbere kugira tuma umupira ni bangahe bari imbere kugira tuma umupira nawe uri imbere nibagushikanira uwo mupira aho uhagaze ico wategeze kumenya ati nkora ibishoka byose sintakaze n'umupira kuko nzoba ndi umugwi nina kudatakaza umupira rero ntibisigwe ngo ndawusubiza inyuma ariko ntaguciriyemo nyene ngaho cyo nabandanirizaho uravuze ati Benfica yarije ija kurondera intsinzi vyanga bikunda kandi rondera ibitsindo neza cyane ariko kandi niyo equipe itwa Madrid nayo yaje gukina match ivuga ngo nitwasamara tutakwa twisanga twivuye mu migwi vuga kuri muna tutakwa twinjira neza mu ya muto ico equipe ya Madrid naco yabuze ariko tweko turavuga ku ruhande rwa equipe yitwa Benfica ari nako kamabona ko ndavuga ngo na equipe yitwa Madrid nayo ubwayo nayo nyene yaje gukina match ivuga ngo
turakeneye natwe iyo ntsinzi kandi tukayironkera he Lisbon. ibiharuro bigaragaza ko Real Madrid baje bamaze kwiyakira bavuga ati intsinzi irahari kuko Real Madrid bari bafise kunganya gusa canke gutsinda ariko uranyumva bari bafise bobo kwa rukunganya iyo bagombera kijya gitsindo ca gatatu vyaca birangira Real Madrid kwisanga muri munani za mbere ego uriko uranyumva rero Real Madrid akarorero bona ridike urukino Real Madrid barako gukina bakinye nande bakina ekipe ya Villarreal bakina na Villarreal uko barukina uko bakinye gwejo urakoze cyane kadogire ngo nyine bona Yiston uranyumva siko kanubwire gato ngo mbabari gato ndugire ngo nyine uvuze ikintu ngo ati gifise fact ikomeye cyane uti mujyo mize gute ubwa mbere bona ridike icyatumye ekipe ya Benfica itsinda ekipe ya Real Madrid nuko yakinye ivyayo sivyo kandi kanatsinda ntana guciyemo bona Robert uje ukaraba muri Benfica umukinyi wa nyuma no samanota make anganya n'umukinyi wa mbere wa Real Madrid no samanota menshi cyane sivyo nukuvuga ngo Benfica de Lisbon yakinye ivyayo ikina tactique yabo filosofi yabo ya Benfica de Lisbon y'umugabo Priton tactique y'umugabo bita Jose Mourinho niyo yakinye niyo mikinire yande ya Benfica de Lisbon sivyo contrairement na ekipe ya Madrid yakinye ibintu atari vyayo isanzwe ukina automatiquement reza kutwereka iki bita bitwereka ko iyo uri ekipe ukinye ibyo ukina swat udatsinze bwihamana ku kintu kitamahigwe uraza gutakaza urukino kuko ekipe ikinye ivyo ihora ikina iraza kwempoza koje kuko irana bimenyereye ibikora mu buryo bwayo izina gutsinde sikubona ridike yego buri wese yarabonye ko ekipe ya Benfica de Lisbon yakora block back igakora contre attaque igatsinda ibyo bitsinda kandi nibigaragara ekipe ya Benfica de Lisbon n'umugabo bita Jose Mourinho reka tuve kuri ekipe ya Benfica tuje kuri umugabo bita Jose Mourinho Jose Mourinho tumuzi muri ekipe ya Chelsea tumuzi muri ekipe ya Porto tumuzi muri ekipe ya Real Madrid tumuzi muri ekipe ya Tottenham Hotspur tumuzi muri ekipe ya Manchester United tumuzi muri ekipe ya Fenerbahce uburyo bw'imikino ya Jose Mourinho ni block back na contre attaque nukuvuga ngo Benfica de Lisbon bona ridike ku munsi wejo icyatumye itsinda urwo rukino yakinye ivyo ikina ivyayo ijana kwijana ibivyaza n'umusaruro iwitsego 4-2 ku rundi ruhande ekipe ya Real Madrid basore burya navuze ikintu kimwe ku munsi wejo navuga ngo ubwa mbere iraza ko ari confirmation y'umugabo bita Arbeloa yereke buri wese buri mukunzi umupira maguru buri mukunzi wa Real Madrid yuko ari umugabo yaje akonfirma neza ko yaje muri ekipe ya Madrid nk'inyishu idasanzwe siko ubona tutako tumugaruka ko Alvaro Arbeloa nawe ivyiwe ivyo rero ni ibintu vyagaragaye ko muri ekipe ya Madrid habaye cyo no kwita ukwidejara je nari bibonye muri ekipe akarorero icatumye je ngaruka ku kintu nkavuga ati Real Madrid baje gukina nibibanze ku byo gutsinda cyane bitandukanye n'ivyo Benfica bakinye ejo wabonye tire cadre zingaye ku mugwa Real Madrid basore mudugiraho nyene munamba barire gato eske wahora ubona mu rukino Real Madrid baje gutsinda bwana Houston na Fede Valverde ava mu kibuga adatena tire cadre zigera kuri zine aho nyene bwana Houston na Robert ego twavuze Benfica tumaze ko twumva amakosa nova cyangwa twamaze ko twumva aho ekipe yitwa Benfica yameneye kugira ico gutsinda ekipe yitwa Madrid bisindisha kuri 4-2 tujenye naho nyene uko ravuga ko ndiko ndumva ko ari ahantu muko muradugira ino ekipe ya Madrid yoyo yari ivuye mu nkino cyo 3 zikurikiranya watsinze ekipe ya Levante 2-0 utsinda ekipe yitwa AC Monaco 3-1 wongera utsinda ekipe ya Villarreal ibitsindo 2-0 muri La Liga uno munsi baraje bawe na ekipe ikiragaragaza kwikeronda yakoje mu magwi 24 izokina barrage ubwo ku munsi wejo naho ekipe itwara Madrid ni giki cyayigoye yarayibuze ikibwiye ngo ishobore kubeneronka insinzi ku mugoro wejo ikagiburira Lisbon ubwa mbere ridike nakubwiye ikintu kimwe reka twemera ko ekipe de Madrid yarakinye umupira kandi yarije ije gukina kuko turabizi ko muri performance ekipe Benfica ni ekipe bigaragara ko itari kuza ngo yempose je isumbye ekipe ya Real Madrid yes kuko n'abakinyi karite ekipe ya Madrid abakinyi bise karite usumba ekipe ya Benfica de Lisbon ariko icyatumye no ekipe ya Madrid yisanga mu kangaratete n'igiki uretse ekipe ikinyi vyayo siko ndakumva wanashaka muri bwo bwabo unaba espace iburemye mu buryo iremye uburyo muri ya mikinire ya ekipe ya Benfica de Lisbon ibingo bita Jose Mourinho automatiquement urisanga muri danger ekipe de Madrid umaze 3 match consecutif ukurikiranya utsinda mu buryo bwawe nibigaragara ekipe ya Monaco si ekipe nziza bigaragara ko n'urugero rwayo rungano rwa Benfica de Lisbon mu buryo bwa performance ariko we Real de Madrid ukanyumva neza bwana Ridike ndakumva cyane bro ureke ekipe ya Monaco irakina umupira uravuga ngo sijyo byacu byo gutembereza umupira
reka tuyereke ikine tuze kuyikura tuze kwitsinda muri bwo dukinamo muri transition rapide contre attaque dukore na block bar Monaco bayitsinda ibitego bitandatu kuri kimwe ariko kuri Benfica uje mu yindi shusho Benfica de Lisbonne ni equipe automatiquement urabizi ko muri position urayirusha wona yirusha ariko ihindura uburyo bw'imikinire we equipe ya Madrid uryoherewe no gukina umupira sivyo ukinye possession ariko muri bwa buryo bwa Real Madrid tukuzimwo mu kubaka kino kwita uburyo bwishi ukurema uburyo bwishi imbere y'ipoto bitye mu makonta attaque n'ama transition rapide nivyo bukozemo tukavuga ati oya automatiquement bona ridicule uhita wumva ko Real Madrid yavuye mu buryo bw'imikinire yabo baca mu buryo bw'imikinire ubundi buryo bushasha bakina mu byo batari basanga bamenyereye gukina bamenyereye ikigaragara icyo kwita fact bigaragaza ni iyihe bona ridicule turabe equipe iyi equipe batsinze ya Villarreal yes kuri performance si nziza oya ntabwo imeze shaka kuminga inganya ni equipe ya Benfica de Lisbonne muri La Liga ihagaze neza ya kane hari ibyo siniko ndabirabaje imigono ipima muri Champions League siko icyo ngiye ko kuri equipe ya Benfica de Lisbonne biragaragara ko Monaco nayo si equipe nziza mu byo gutembereza umupira ko turacyumvikana ndakumva gose ariko genda turabe ngizo nkino zitatu equipe ya Madrid yakinye byagaragaye ko yakinye muri bwo buryo bwabo atari uko position toyikina bo yirusha position bikashoboka ariko bayerekeye umupira bakina uburyo bwabo ku munsi rero umugabo bita Arbeloa yes ubwa mbere automatiquement yarihinze tactiquement nako plutôt message yatanze ku bakinyi yo gukina cyane kurusha no kwita gukora uburyo bwabo bakinamo ubundi yavuze muri conférence de presse witwa Arbeloa Bona Robert ati intsinzi yo ku munsi wejo sinoita ku makosa ati ni n'amakosa yanje yose ati buri munsi yose ekipe itwa Madrid zotsindwa amakosa azoba ari kuri jewe ivyo biroshe kuvuga Bona Ridike kubera ko ubwa mbere uyu mugabo ashaka ko imikino kwita ikizire mu bakinyi kugira ngo bumve ko abashikiye cyane muri defense zake kwa ziba ariko reka turabe nabo ku giti cy'umukinyi umwe muri ekipe ya Madrid nabo bari ku rugero rungana gute mbega bari kwa performing mu buryo bwiza mbega babikoze neza nukuvuga ngo mbega message yatanze umugabo bita Arbeloa babikoze mu buryo bwiza mbega Arbeloa yatumye Chouameni kugera gukina umupira gataposa kagenda mbega Arbeloa yatumye umugabo bita Jude Bellingham guca posa kaduga guca kurondera umupira tukavuga ngo peut-être abakinyi ba Madrid bigiriye ko self confidence renze bakumva ko Benfica de Lisbonne ari equipe yoroshe gutsinda bakaza kuba bakina umupira kurusha cyo no kwita kurondera cyo no kwitsinzi bikarangira banakubiswe ko no kubira ngo Bona Ridike nta mumenyereza wo kubiriza Olivier Chouameni kwisanga yaduza geze hari hano namubonye Chouameni ku kintu ku munsi wejo ubundi harabaye mu kwijajara gukomeye cyane ko abakinyi ko ku munsi wejo barije ngo Benfica iroshe gutsinda karatsinda Bona Ridike natwana twaravuga ngo Benfica de Lisbonne tubona ahiza kumenyera igiye gutsinda equipe ya Madrid twabivuze ku munsi wejo mu kiganiro ati Benfica uravye ingene ihagaze bo biranagoye ariko yoshobora kuba iyo mu equipe novuga ashobora kuba yotsinda equipe ya Madrid mu gihe Madrid nayo ubwayo yoza mu buryo bwayo yoje mu bwayo yari nafise wanashana confidence y'ubwo gutsinda inkino zitatu zikurikirana neza cyane kuvuga ngo mu buryo bwa performance ya equipe zibiri ya Benfica de Lisbonne na equipe ya Madrid byagaragara ko equipe ya Madrid ari equipe iri favorite gusumba equipe ya Benfica ariko ibyagaragaye mu rukino ku musoje nibiki nuko buri equipe yari ifite cyo no kwita objectif yayo yego imwe ivuga ngo ndetse okira mu buryo bwanje iyi niyo ndyohere gukina umupira kubera ko equipe ya Benfica de Lisbonne ndayizi nka equipe iri mu performa c'est equipe iperforminga neza biza kurangira no muri style equipe ya Madrid bayibwiye ngo umupira w'amaguru ni woroshe ivyo tegura sero nivyo wiyumvira mu mutwe cyane umupira w'amaguru kinirwa mu mutwe iyo umaze kuba wishyiramo self confidence ukibagira ibikorwa mu kibuga birangira bagukubisa ibitego kandi ko wanashobora ngo equipe ya Benfica yatsinze equipe ya Madrid iyirushije cyane atakugirwa ko ibitego biteguye mu buryo bwa equipe ya Benfica de Lisbonne mu buryo bwa tactique ngo bita Jose Mourinho bayitsinda ibitego 4 bakonvense mu buryo budasanzwe ati bayitsinda novuga ngo ibitsina shika kuri 4 bayina convention cyangwa banayeretse yuko banabarushije novuga ngo ibintu bidasanzwe ariko kandi kanatsinda abasore burya je no mu Real Madrid nawo nyene nitwo ukandamiza cyane kuko ubwa mbere na mbere nivyo Arbeloa yitaye ko amakosa kuranyuva Arbeloa yitaye ko amakosa tumaze kubona kenshi defete za Real Madrid zakazishirako nk'ugomba gushigikira abakinyi nk'utagomba ko abakinyi bashobora gufatwa nayo mu Real Madrid ariko ico nemera neza na neza ego nivyo Real Madrid icatumye itakaza runo rukino n'uburyo yagifashemo runo rukino gusumba uko Benfica bo baje barufashemo twabiciye ko kenshi
Real Madrid tumenyera ije gutsinda turabona Chouameni amatire cadre niyo yivugira gusa mu kibuga Federico Valverde uko nyene ejo nabonye tire cadre gusa yonyene imwe yatewe n'uno mwana yitwa Ardagira wenyene ariko uranyuma ubundi bwose Real Madrid ko tumenyere wa mugwi yotsa amashuti Valverde arakotsa Chouameni akakotsa na Jude Bellingham akakotsa Ardagira uno musi nabonye yiyongeye mu rutonde rw'abantu botsa umugwi Real Madrid uriko uranyumva ariko siko vyagenze ku musi wejo vyanatwese ko Real Madrid baje gukina ariko muri rusangire twongeye tugaruke burya nta usangira n'utabega ubuzima nibwo kwama ari bwiza cyane ibihe byose kuko wowe kuja mu nzira mbi wowe uri kurononekara Jose Mourinho niyo mbonye bumwe mu binyamakuru yaciye ko abazwa imigwi ifise amahirwe yo gushobora gutwara UEFA Champions League yagarutse kandi avuga ati nubundi je still ndacabona ko Real Madrid ari bafise amahirwe yo gutwara UEFA Champions League. Real Madrid 2023-2024 Houston igihe igitwara kino gikombe novuga ngo cha Champions League banaheruka cha Carlo Ancelotti. Yego. Equipe ya Madrid yari yabanje guca muri barrage nko muri buno buryo nyene. Mu migwi yagiye kubinabandanya ntabwo yari irimo. Ego. Ubundi rero abakunzi ba Madrid sinzi ko ari kwiremesha. Uretse no kwiremesha. Sinzi ko ari ukuri. Bavuze ngo Real Madrid ngo yigeze kuba itwara igikombe. Yego. Ngo nta namwe igeze irangiza mu migwi munani ya mbere. Basore gato reka turabe ikintu cyo tuma umukinyi yigenza neza mu kibuga cyangwa kigenza nabi. Siko? Yego. Nitwibagira ko tactique y'umumenyereza. Uburyo umumenyereza haba muri position na fonctionnement DJ message yatanze ku bakinyi. Isho kuza ikagira umukinyi mwiza mu rukino kikamugira mubi. Icyo nico cibagira. Siko? Kumva. Hari ubwiza of course umukinyi ayifisemwo. N'ubwiza umumenyereza amuha ko message mu kibuga. Muvuze ngo tukamenye ku munsi wejo equipe ya Madrid bigaragara ko n'ikino kuta matiri cadre atagaragaye ku rukino ku munsi wejo ni kubera equipe atagaragaye. Yes. Ni kubera ko equipe yakinye ibisanzwe ikina. Icyo ni cyambere. Yakinye ibisanzwe ikina. Muri za création des occasions nyinshi za Real Madrid muri za contre attaque bakora. Ku munsi wejo nta kimwe bigeze bakora. Ivyo automatiquement bireta bitwereka iki? Bireta bitwereka ko buri mukinyi wa Real Madrid ariko akina mu bintu tari gwiwe ubwa mbere ubwa kabiri araza kusunika arondera kino kuta occasion mu buryo butari ubwabo aho nyene uri kura bo ucuna bandaniza aho warugeze bwana Robert yego uravuze ati hari uburyo mwe ngabakina bamwe na bamwe novuga ngo bariko barakina mbere ariko barakina mu buryo bwabo yego ikibazo umuntu ashaka kariyumvira muri ico kibazo kiravuga ngo mbega mu bakinyi 10 mwe baba banatawe ku munsi wejo ku ruhande rwa Real Madrid ukaraba na tactique macanga baba nakoze ku munsi wejo tuvuge ko witwa Alvaro Arbeloa yari yashizemwo beza yarafise ku mugoroba wo ku munsi wejo neza cyane nta mukinyi mwe yatanguye mu kibuga banacaka nakwereka yuko kuri imbere ya equipe ya muri liga bita Villarreal sauf umukinyi bita Eduardo Camavinga atatanguye ajasiwe na Chouameni bari bajya nyene siko abakinyi imbere ya equipe ya Monaco bari bajya nyene sauf Eduardo Camavinga atashizemo yes siko mu byukuri singiye kwa mvuga ngo ikibazo yari 11 de départ yabacaguye neza babakinyi beza ahubwo mbega abo 11 de départ bagiye mu kibuga yabamenyereje mu buryo meze gute narakubwinga ikintu kimwe bwana Dick umumenyereza muzima ni umenya gucagura icyo no kwita cyunu batangura mu kibuga umenya kubamenyereza bari mu kibuga muri fonctionnement DJ umenya gukora remplacement umenya kudefenda igitsinda yatsinze n'umenya kuja kurondera igitsinda yatsinzwe kigombora ibyo ni ibintu bigira kuri bitanu umumenyereza mwiza nka karite bafise yes sivyo equipe ya Madrid yace 11 batangura mu kibuga umugabo bita Alvaro Arbeloa je kurumeze bona Dick nanariza sero nivyo nagiye kuba mbona sinza kuvuga ngo mu nkino zese ngo akinye neza of course akinye neza kandi nabya appreciate nagiye kuba ndamushimira navuga ngo Arbeloa aje neza ariko sero na match je ndiko ndabona mba nabonye niyo nanariza nkavuga ngo Arbeloa arabihenze uti mujyo meze gute yes nimba we Alvaro Arbeloa wabonye neza mu nkino zatu ivyagwaye intsinzi ni gute automatically kuri match ya Benfica uhita ubihindura mu buryo bw'imikinire sivyo ego girashoka ko message watanze ku bakinyi bayitange neza siko muri cyage tukuze nk'umumenyereza bita Arbeloa mukora impinduka mu kibuga siko Robert wabikoze mu buryo bwiza Robert igisoka ryagurera ku munsi wejo game poche equipe ya Madrid Robert ego ku munsi wejo turi ngaha mu kiganiro ego twarasesanguye turaraba dusanga neza na neza biragoye ko hari ahantu na hamwe hari icitwazo